BC USA, BC USA. Kaze nawe kuri televiziyo ya BC USA. Yes bakunzi ba BC USA online TV nkuko twagiye turabibemerera ko tuzoza turabashikiriza ibiganiro bitandukanye hirya no hino. Nukuvuga kuno munsi twagiriwe ibakwe aho tugiye gutembera ku isoko twabonye kuri ntuze ya kuri pancarte handitse ko Bujumbura grocery store, ariko nituraza kumenya byinshi nkuko ndetse batubwiye yuko iryo zina ritagikora ryamaze guhindurwa, ubu ari Burundi grocery store. Ubwo rero mukaba muri kumwe na Eliezer nkuko musanzwe mubimenyereye, ari wakunda kubashikiriza ibiganiro kenshi na kenshi bica kuri BC USA online TV, ndetse aho tugiye guha kaze uno mwene data mubona imbere yacu kugira ngo aramutse n'abariko baradukurikirana hirya no hino, ndetse atwibwira n'uwari n'ibyo asanzwe akora. Turabaramukije mwene data. Ego turabahaye mwaramutse. Sawa, murakoze cyane. Muri bande, mwitwa bande, musanzwe mukora ibiki mu buzima busanzwe? Ya John Yitwa Tumaini. Okay. Umenyereye kuri Tumaini hama Onesime. Canke ukavuga Onesimo. Okay. Bivana naho uri kuvyumva. Sanzwe mbahano oye ubuye hamwe ni staff dakora Sioux Falls. Niho dukorera ibikorwa. Okay. Dusanze niho tuzakorera imirimo. Okay. Sawa, murakoze cyane. Nk'abakunzi bariko baradukurikirana mwabyumvise ku izina yitwa Onesimo, ndetse tamuhamagaye Onesimo muhamagara Tumaini, byose nukuvuga ko amazina yose aritaba. Nuko rero nkuko twagendeye hano aho asanzwe akorera, tugiye kugira ngo tuganire nawe ku bibazo bibiri canke bitatu canke birenga bivanye n'ibikorwa twamusanzemo canke asanzwe akora. Sawa, hanyuma tugiye kumubaza akabazo ka mbere nkuko twamusanze hano. Mbega Onesimo, hano musanzwe mucuruza ibiki n'ibiki? Ego murakoze ku kibazo ciza mutubajije. Hano turacuruza ibintu bitandukanye by'Afrika ndetse n'ivy'abazungu. Turadandaza amafu, turadandaza imboga mbisi, turadandaza imikeke, turadandaza isangara, turadandaza amacapati, turadandaza inyama z'inkoko, n'ibintu byinshi biharage byacu byo muri Afrika, n'ubundi bwinshi amahorahora n'ibindi bitandukanye byo kunywa ubwoko bitandukanye. Ego. Sawa, muragize neza cyane. Hanyuma ko ariko baradukurikirana mwumvise ni wowe ukeneye uvuga orahora ugere hano kuri Burundi grocery store uzobisangaho, ndetse ni byinshi nkuko mwamaze kubyumva. Hanyuma reka tubaze kano kabazo, mbega mwiyumviye gute kugira ngo rino soko mugite Burundi grocery store? Nubwo twabonye hanze kuri pancarte ariko Bujumbura, ariko twumvise ko Bujumbura yahindutse ari Burundi grocery store. Muhindure Bujumbura grocery store mukayita Burundi grocery store. Ego murakoze cyane. Kuvuga Bujumbura grocery store yarahindutse kuko bwa mbere twayikoresha turi abantu babiri. Okay. Rero ubuye tukaba twaratandukanye, twaragabuye. Ubu rero mba muri iki gihugu bisaba ko ubufita izina ukoresha. Rero sinashimye kushishikara kuri gukoresha Bujumbura grocery store, niyo mpamvu naciye mpindura nkagira
Burundi grocery store kugira ngo vyorohe kubandanya ibikorwa ata bibazo bibayemwo. Rero twashimye gukoresha iri zina kuko ni izina ni kuvuga rihayagiza igihugu twebwe nk'abarundi twaje tuvamwo. Rero ni izina ry'igihugu ndibaza ko ari vyiza ku bantu. Sawa, murakoze cyane. No kuvuga yuko nabariko baradukwikirana hirya no hino, no kuvuga yuko ni byiza nkuko mubivuze kugira ngo n'abatazi Uburundi bamenye Uburundi bumeze gute canke baginja bwoko ki. No kuvuga yuko injya zose ndi bazazi wacu zo mu Burundi ndetse nabonye n'ubuva hari iwacu mu Burundi. Rero no kuvuga yuko ni byiza cyane kuri twebwe turi hano mu mahanga kuza muraturonsa ibyo wacu biva hariya. Hanyuma akabazo kagira kabiri, mbega nk'abarundi dusanzwe tuzi ko dukunda ubugari n'inyama ndetse n'imiceri. Mbega mubona nkamwebwe hano musanzwe mubicuruza, mubona babigura canke benshi bikundira amapiza nkuko benshi muri kino gihugu mbona menga bakunda kubishira imbere cyane? Ego nshaka kubashimira ku bibazo mushaka kutubaza ku bantu baje bakuze cyangwa ku bantu bacu nyene baba Barundi baba Bakongomani aba Kenya aba Tanzania aba bose cyangwa aba Sudani aba bose n'abantu n'abakiriya bacu. Rero baraza turababona barabikunda cyane kubera ni ibintu bituma tugira akaranga kacu tukagumako. Rero barabikunda gose ni kuvuga barabigura mu bisanzwe kubera nta kibazo. Sawa, murakoze cyane. Ibyo urumva ni byiza cyane. Hanyuma akandi kabazo gakurikira, nizihe ntambamyi uhura nazo muri kino gihugu iyo usanzwe mufise nk'ibikorwa nka bino canke mufise business nka zino? Nizihe ntambamyi mukunda guhura nazo? Okay, murakoze kandi ku kibazo. Ico kibazo intambamyi zirabaho mu bikorwa ndetse ibikorwa cyose umuntu akora arabaho intambamyi. Ubwa mbere na mbere kugira ngo ukore ibi bikorwa bisaba ubufita ivyangombwa bikwiye. Kubironka rero si ikintu coroshe. Igihe rero ukoze atavyo ushaka kugira ingorane canke naho ukarenga amategeko ushobora kugira ikibazo. Ikigira kabiri no vuga c'intambamyi ni muri ibi bihe turimwo. Ibihe turimwo ibiciro bishikara guhinduka cyane, birahinduka gose. Uyu munsi uragenda ugasanga ikintu kiri ku $10 kandi ngaha muri store nawe kidandaza $10. Rero cyo usanga abakiriya bacu bica bibagora ntibashaka kubisobanukirwa. Rero turi mu bihe bigoye, ibiciro kweri birabaye intambamyi cyane. Sawa, murakoze cyane. Ndibaza bariko baradukurikirana bariko barabyumva. No kuvuga yuko uko mubivuze corona imaze gutera, no kuvuga yuko ibintu byose byarahindutse, haba mu buzi haba ibyo kurya. No kuvuga yuko kila kintu cyose cyaragize gute cyarahindutse. Rero ndibaza ko nkuko yamaze kubivuga, si hano gusa aho tumusanze siho twovuga ko ibiciro byahindutse gusa, ni mu isi yose. Iyo isi yose iva ikagera ibiciro byaragize gute byarahindutse cyangwa byaraduze. Hanyuma akandi kabazo, turabona ko ari we wikorera. Mbega nk'iyo hageze kuja kurangura ko abakozi dusanze ari wikorera, ubigenza gute mu gihe atabakozi uragira canke atabantu urahereza akazi kugira ngo bagufashe gukora hano hantu? Sawa, murakoze kandi ni kuvuga turacyari mu ntango. Mu bisanzwe ntiturakura ngo duhave dutanga ubuzi ngo baradusigarira. Kuva igihe ngiye kurangura umuryango urahari, kuvuga umufasha canke umupfasoni wanje ashobora gusigara hano agasigara arakora, hama nanje nkasimba nkazana utwo tuntu hama tukadushira ngaho, hama ibikorwa bikabandanya kugeza aho
tuzotera imbere kuko gutera imbere mwebwe nyene nibwo muzotuma tugira gute tushiraho abakozi benshi hama ibintu bikagenda neza. Sawa muragize neza. Hanyuma murakoze cyane. Hanyuma ikindi kibazo dufise dusa n'abariko barasozera ikiganiro cyacu. Mbega nk'igihe umuntu yipfuza kuza hano akaba yari yipfuza kuza hano hanyuma kugira ngo amenye ibyo akeneye ko bihari n'izihe namba yoshobora guhamagara canke yoshobora kubaronka gute? Ego murakoze gose hama kukijanye n'abakiriya bashaka kuza kugura ibintu canke nubwo bataba bafite umwanya inamba bashaka guhamagara kuri izi namba zikurikira 6 ubusa 5 6 aho ushaka guhamagara izo namba ugomba ukagura ibintu hama tukabikuzanira muhira canke naho ukaza ahanyende ukadusanga hano ugasuma amugatwara. Rero izo nomero nyene nizo dukoresha no kuri cash app. Cash app izo nizo zikora ubuhuye uzosanga gasinye k'idolari hama Burundi cash. Aho ya mahera azobashitse mu kigega. Urakoze cyane. Hanyuma reka dusubire nyuma gatoyi harakajambo twumvise mubuze bisobanurwa yuko umuntu ari hano muri kino gisagara ashobora kugura ibintu ari mu rugo nk'ibyo abazi amazina akababwira ati nkeneye bino bintu ibi nibi akabibarongera ku rutonde nko muri message no kuvuga yuko mushobora kubipakira mu mabox hanyuma mukabimushira muhira. Ego turagikora kabisa turabikora. Ndumva ari byiza cyane. Inshuti uri kuradukurikirana uri muri kino gisagara ndibaza ni waba udafise akanya utanga amazina hanyuma ibyo uzoba wifuza bazobigusanza muhira atangorane nimwe ihabaye. Hanyuma mbega nk'ubundi muntu yoba atari muri kino gisagara ari hanze ya South Dakota reka mufate nk'akarorero muri kino gihugu urabona ko harimo intara nyinshi nubwo yuko nk'uri mu ntara ya North Dakota intara ya Iowa canke intara ya Minnesota mbega nk'uwo muntu wowo mubigenza gute nk'iyo yipfuje nk'ibintu byoshobora kumushikira gute? Ego murakoze cyane ni ukuvuga n'abantu bari mu yandi state mu zindi ntara turabarungikira ibintu hariho abantu benshi bari muri Pennsylvania tumaze kurungikira ibintu kuvuga nk'ibintu by'imikate barakunda kubidutuma kama tukabarungikira. Rero ni ibintu bisanzwe muri kino gihugu biroroshe cyane. Wewe ushimye ni kuvuga ari byo ukeneye uratubwira hama ukadutelefona kuri izo nomero 6 hama tukagera gute ukatubwira ivyo ukeneye hama tukabikurungikira tugera kuri ntunza kuri posta tukabipostinga na cyane ibi bintu bidapfa cyane. Sawa muragize neza. Hanyuma nshuti uri kuradukurikirana kuri BCUSA online TV ndibaza wamaze kubyumva niba wifuza ibyo ari byo byose bijyanye n'ibyo kurya no kuvuga yuko aho uzoba uri hose uri muri kino gihugu mu ntara zitandukanye bizogushikira atankomanzi. Hanyuma tugiye gusozera ikiganiro cyacu cyo kuno munsi. Deka imbere yuko dusozera tubaze kano kabazo kanyuma mbega nakaye kajambo mwoshobora kubwira abantu batari bazi yuko Burundi grocery store ihari hano muri no ntara ya South Dakota nakajambo kahe mwoshobora kubabwira? Ego murakoze cyane ni kuvuga hamaze kubaho itandukanwa ry'uko kari rusangiye ibikorwa hama tukashinga izina Burundi grocery store ni kuvuga yagumiye muri iki kibanza cyahora mwo Bujumbura. Hajye hahora Bujumbura niho hari iri zina Burundi grocery store ni kuvuga na haturi. Rero abatari babizi ni izina gusa ryahindutse ariko ikibanza nikiye nyene ibintu birahari ntangorane cyo wifuza cyose urakironka. Rero abantu bari muri kino gisagara babimenye Bujumbura ryari izina ubu ntari kihari ubu hakora Burundi grocery store mugabo muri kiya kibanza nyene.
rero abantu baha mu gisagara babimenye n'abarahandi babimenye adresse ni nyene kabisa ebagana kumanukiramo gusa ubushitsi. Sawa murakoze cyane hanyuma tukaba tubashimiye mwebwe muriko muradukurikirana kuri BCUSA online TV nukuvuga yuko nkuko mwabyumvise nukuvuga yuko ikibanza nticyahindutse ikibanza ni cyakindi nyene hahindutse iki hahindutse izina kubw'ibyo rero ntuzojuragirike nguje hirya no hino nguriko urondera ibindi no kuvuga yuko izina niryo ryahindutse ariko ikibanza ngo nikijya nyene kubw'ibyo rero icyo uzoba wifuza cyose hano kirahari muri Burundi grocery store no kuvuga yuko zaba ari indya zaba ari insamaki imikeke indagara ifu urumva kila kintu cyose wari usanzwe uzi yuko wakunda tukiri hari iwacu no kuvuga yuko na hano kirahari kubw'ibyo rero urahawe kaze muri Burundi grocery store tukaba tubashimiye cyane Onesimo. Ego murakoze cyane Mutama Eliezer. Sawa murakoze ndibaza n'ubundi munsi twaba twifuje kugira ngo tuze kuganira namwe ndibaza ngira ngo muzoduha umwanya. Oya ntari bivrama aha ni muhira. Sawa murakoze cyane tukaba dushimiye mwese muri ko muradukurikirana kuri BCUSA online TV nkuko twabibemereye tuzoza turabashikiriza ibiganiro byinshi bitandukanye hanyuma icyo twifuza kugira ngo udufashe ugire subscribe hanyuma ugire comment ndetse usangize n'abandi ibiganiro biza biraca kuri BCUSA online TV tukaba tubakunda cyane ku bwanyu tuzobashikiriza kila kintu cyose muzoba mwifuza murakoze Imana ibane namwe. BCUSA kaze nawe kuri televiziyo ya BCUSA.